abona hariya muri Yorodani yaragize amakenga kuri wewe, ntiyabona kumego ntiyokubatiriza, abona kumurengeye, ariko uramubwira ngo Yohana we bikunde, kuko ari byo bidukwiye kugira ngo dushike ukugororoka kose. turazi ko mwebwe mwabyize, ariko ari umushitsi ari hano yoshobora kubaza iki yisiguro yo kubatizwa. None kubatizwa ni iki? Umubatizo tugiye muri Kazinduzi muri dictionnaire havuga ngo ko ari kwibiza, plonger, ukibiza. Aha rero niyo siguro ivuga, ariko kandi mu ruhande rw'impwemu naho nyene irafise isiguro. Muri iyo siguro rero hariho kupfana na Yesu, kuba mu rupfu rwa Yesu, ugahambanwa na Yesu, ukazuranwa nawe, ukaba mu bugingo budashira. Yesu ashimwe. Iyo rero umuntu yemeye akabatizwa, ni ukuvuga ngo aba yemeye gupfana na Kristo, kuhambanwa nawe, gupfana nawe no kuzukana nawe, nk'uko tubibona hariya mu cete Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cya 6 umurongo wa 3. Reka tuhasome tuharare. Igice cya 6 mu cete Pawulo yandikiye Abaroma havuga ngo umurongo wa 3, canke ntimuzi yuko mwese abatirijwe kuba muri Kristo Yesu, twabatirijwe kuba mu rupfu rwiwe. None rero kubatirizwa kwatumye duhambanwa nawe, tuba mu rupfu rwiwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe mu bapfuye n'ubwiza bwa Data twese, aba ariko natwe tugendana ubugingo busha. Ko twakoranijwe nawe n'igishushanyo cy'urupfu rwiwe, tuzokoranywa nawe n'icukuzuka kwiwe naco. Yesu ashimwe. Aha harimo n'ikimenyetso cyo kuzuka, ni ukuvuga ngo ni ihe naho urupfu rwoza rutwabiye umubiri, ariko tuja dufise ubugingo. Ubu mugiye kuronka ubugingo, kandi buronka ubugingo budashira. Yakijwe akabatirizwa ntagira ubwoba bw'urupfu, kuko arazi yuko yamaze kuronka ubugingo. Kandi ikindi kimenyetso
ni igishinga ntahe c'uko mwahariwe ibyaha. Kuko iyo umuntu yihanye, ubutumwa bwiza, yavuze ubutumwa bwiza, habaho kwihana no guharirwa ibyaha. Ni ikimenyetso rero cyo guharirwa ibyaha. Wowe ikindi kibazo, none ni bandi bakwiye kubatirizwa? Hariho cagira ati na jewe ngomba nje batirizwa, ariko muri uyu mwanya ntibikunda. Aba barabatirizwa, ariko nawe turaguha kaze kugira ngo uzoshishikare kubitegura. Ubatirizwa abameze gute? Icambere n'uyu yumvise ubutumwa bwiza, akizera, akemera Yesu Kristo nk'umukiza wiwe n'umwami wiwe. Ni kwemera Kristo, ukemera gupfana nawe, ukabazwa nawe. Kandi ico gihe, kuko Bibiliya irabivuga hariya mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko, ngo abizera bakabatizwa bazokizwa, ariko utizera azosingwa n'urubanza. Ndakwifurije rero nawe utarabatirizwa, utaribizwa, kugira ngo nawe uzogera ikirenge mu ca Yesu ubatizwa. Kandi aba ari umuntu yihanye, aba baramaze igihe biga kandi barigishwa no kwihana, bashishikara no kwatura, kuko kwihana kugirwa no kwatura. Kandi ubwiza uti ndabihevye byose. None rero nawe turaguhaye kaze kugira ngo uzoshishikare kuza gutegura, bakwigishe, uhinduke umwigishwa wa Yesu. Kandi tugira ngo namwe tubabatirize kuva ubu. Ni kiri gishinga ntahe ciza yuko mugiye mu muryango w'abana b'Imana, kandi yuko mugeze mu gishingo ca Kristo. Ntihagire uzosubira inyuma. Iri banga muzorigumye, muzokwirinda icaha, muzokwirinda ico basubiza inyuma. Ico cyose coza tubasubiza inyuma ntimucemerere. Umwami abagiriye ubuntu, kuko murahunze urupfu. Yesu yaramaze kubacungura, ubu rero mubaye abana b'Imana. Yesu abahezagire. None reka dusenge Imana. Mana nyir'ubushobozi bwose, turagushimiye kuri aba bana bawe, ingene mwami wabagiriye ubuntu, bakumva ijambo ryawe, hanyuma bakaryizera, hanyuma bakihana bakakwakira nk'umwami n'umukiza. None rero mwami, abakozi bagira uburyo maze babatirize, turasabye kugira ngo uhezegire abakozi bawe, uhezegire n'abagiye kubatirizwa. Kandi turasabira ngo wongere ushishikare kubana nabo, ubabatirize no muri mpemu yera, kuko twebwe turabatiriza mu mazi gusa, ariko wowe mwami niubatiriza no muri mpemu yera. Urahezagira rero abakozi bawe. Turasabiye mwami n'urugomero kugira ngo uruhezagire, n'aya mazi uyahezagire mw'izina rya Yesu. N'urwaye n'uwo bayigiye mwagwaye akire mw'izina rya Yesu. Kandi mpemu yera amurukireko, mpemu yera yurukire kuri ishengero ryawe. Urakoze kuvyose twisabye mw'izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Surati ni mihane umuntu wese abatizwe mw'izina rya Yesu Kristo. Tena bisurati ni mihane. Turagushimiye ko duhagaze hano, turagushimiye kino gikorwa ciza wakoze, turagushimiye bano bantu mwami wabikundishije. Yohana hariya muri Yorodani yaragize amakenga kuri wewe, yibona kumego ntiyo kubatiriza, abona kumurengeye, ariko uramubwira ngo Yohana we bikunde, kuko ari byo bidukwiye kugira ngo dushitse ukugororoka kose. Turagushimiye bano bantu babikunze, mpemu yera akabashoboze kubikunda mw'izina rya Yesu Kristo. Nk'uko Yohana yakoze niko tugire dukore, ariko ijuru naryo rirakora nk'uko ukora Kristo. Mpemu yarashinga intahe, turagushimiye kubidukorera mw'izina rya Yesu Kristo mwami wacu, amina. Ndakubatiriza mw'izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya mpemu yera, amen. Wese abatizwe mw'izina rya Yesu Kristo. Tena
bishura ati nimwihane umuntu wese abatizwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Data wa twese, y'iby'umwana
Amen. Amajana 280 Yesu azokwazi uzose iyo Mwizina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Ndakubatiriza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Ndakubatiriza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Amajana 280 Ufisi Nurunziza Ndakubatiriza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Ndakubatiriza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Ndakubatiriza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Ndakubatiriza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Amajana 280 Aho tuza kubakiza Umwami wacu Yesu ubwacu wamusura tuzabwira
rya data wa twese n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. Yesu data ucaza umukore n'umusigire izina rya data wa twese n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. amajana abiri na mirongo umunani imisiga itavuga amen. ubirahera ndakubatiriza izina rya data wa twese n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. warakoze kurungika umwana wawe Yesu Kristo mu isi akazana ubutumwa bwo kwihana no kubatizwa kuko yerekanye inzira. Mana turagushimiye kuri iki gitangaza cyakoretse kuri aba bose bemeye kwihana, bemeye inzira Yesu yerekanye bakagera ikirenge mu cyawe. None mwami urabana nabo mu rugendo batanguye tukabatiza muri mpwemu yera, bazogushingira intahe, bazoshishikare kuzana abandi kuri wewe kugira ngo mwami bazone impera muri wa munsi nuko bagukoreye, nuko bashishikaye inzira nziza y'agakiza. Mana turagushimiye muri byose, izina ryawe niryubahwe, izina ryawe nirihabwa icyubahiro kuri iyi mukoze. Wamuhezagira ishengero uko bukeye uko bwije, wamudongera abizera bakihana bakabatizwa bakakira mpwemu yera. Urakoze kubyumvisa, urakoze kubikoze, ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo. umuriro w'umpemu yera uracyariho, uracyariho. Umuriro